twongeye kwifuriza umugoroba mwiza nshuti bakunzi babizaza TV Rwanda dukomeje kubaha ikaze muri aya makuru mu Kinyarwanda ndetse no mu Kirundi n'amakuru abagenda avugwa hirya no hino mu karere k'Ibiyaga ndetse no mu karere aho ngaho iwanyu mu Rwanda. Ikiri kuhavugwa n'umugabo umaze kugira iminsi 5 ashimuswe yaraburiwe irengero. Turaza kumva uko byagenze. Naho mu gihugu cy'u Burundi ibura ry'amazi irikomeje kuba ikibazo kandi amazi yavuga kubafasha mu kurwanya icyorezo cy'ubushita bw'inkende buri kuba muri iyi minsi. Naho intambara ya Ukraine n'Uburusiya irakomeje aho benshi bakunze kwibaza ikiza kugira ngo iyi ntambara byibura irangire. Ku buryo burambuye ni mu kanya turi kumwe na radio Ijwi rya Amerika. Ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Igihugu cya Denmark cyatangaje ko kirimo gufunga za ambasade mu bihugu bya Mali na Burkina Faso, ibihugu byabayemo kudeta za gisirikare, ariko hagafungurwa izindi mu bindi bihugu bya Afurika. Eugene Mukankushi. Denmark ivuga ko izafungura ambasade muri Senegal, Tunisia no mu Rwanda, kandi izongera abadiplomate muri za ambasade zayo mu Misiri, Kenya, Afurika y'Epfo, Nigeria na Ghana. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP bivuga ko nyuma yo gufunga ambasade i Bamako ni Wagadugu hazashyirwaho uhagarariye mu buryo budasanzwe ibiyaga bigari bya Afurika n'akarere ka Sahel. Mali na Burkina Faso byitabaje Uburusiya n'umutwe w'abacancuro wa Wagner kuva abayobozi b'ingabo bafashe ubutegetsi muri Mali mu 2020 no muri Burkina Faso muri 2022. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Denmark Lars Løkke Rasmussen avuga ko amavugurura y'igihugu cye kuri Afurika habaye mu gihe Denmark n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bigamije gushyira Afurika ku isonga nk'umufatanyabikorwa, mu gihe uyu mugabane ugomba guhitamo icyerekezo hagati y'uburasirazuba n'uburengerazuba bw'isi. Uyu muyobozi yavuze ati, tugomba kwerekana ko dufite akarusho ku Bushinwa n'Uburusiya bivuga ari kijyana kuri uyu mugabane. Ingamba nshya za Denmark zizibanda cyane ku kongera ubucuruzi no ku bikorwa birebana n'amazi. Irani iratangaza ko yifuza kwihorera nyuma y'iyicwa ry'umuyobozi wa politiki y'umutwe wa Hamas Ismail Haniyeh mu kwezi gushize. Diane Ninahazwe. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Irani n'andi makungu Abbas Artki yabwiye mugenzi wiwe wo mu Butaliyano ko Irani izokora ibishoboka byose kugira ngo ntizohushe igihe cyo kwihora niyo cagera. Mu kiganiro cyo kuri telefone, umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Irani n'andi makungu yakoranye n'ujeje imigenderanire y'Ubutaliyano Anthony Tajani yamubwiye ko Irani itifuza gukwirakwiza amatati, ariko bibaye ngombwa itobitinya. Irani yemeza ko Ismail Haniyeh yahora atwara ishami rya politiki muri Hamas yigeze manga uruhara rwayo mu igandagurwa rya Haniyeh canke ngo iruhakane. Impande zitandukanye zirimo Amerika zikaba zitewe impungenge n'ikicuka kibi. Umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Amerika akaba yaciye arungika vyihuta ubwato bwikorera indege z'intambara mu icungararo y'uburasirazuba bwo hagati y'isi. Ubushinwa buramagana ibihano leta zunze ubumwe za Amerika iheruka gufatira bimwe mu bigo byo mu Bushinwa bivugwa ko bishyigikira Uburusiya. Nyabihu habiriye impanuka y'imodoka ebyiri zagonganye. Naho nitunyarukira hanze y'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikaze amahinguriro aharugwa amajana yo mu Burusiya, Iburaya, muri Aziya n'inyeshyamba zifatwa nk'umutwe w'iterabwoba wa ADF NALU mu kurwanya leta ya Kinshasa. Naho kandi mu gihugu cya Kenya hari hakurya rwose muri Nairobi nuko umugeni umwe bose baritahira. Mumeze kugushimira nshuti mwese muteze amatwi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya
Kongo uri mu karere k'ibiyaga bigari ubwo n'u Rwanda, u Burundi, Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda, Sudan, mu muhanda Musanze Rubavu. Iyi ni Bizaza TV Rwanda. Mu Bushinwa mu itangazo bwasohoye Tekerezo ndabashimiye, nitwa Eric Nshimimana. Iyi ni Bizaza TV Rwanda. Kuboneka idashobora kurutanga. Ubushinwa aha bukavuga ko ingingo Amerika yafashe itagishije inama izindi mpande izohungabanya ubudandaje mpuzamakungu muri rusange. Itangazo ry'Ubushinwa rikaba risaba Amerika kwihutira kuvavanura n'ico Ubushinwa bwita ingendo igayitse. Indonesia na Leta Zunze za Amerika batangiye imyitozo mpuzamahanga ya gisirikare ya Karundura Toma Kamilindi. Iyi myitozo izamara ibyumweru bibiri, irimo abasirikare ba Indonesia 4,400, Abamerika 1,800 n'abandi amagana bo mu Bufaransa, Ubwongereza, Canada n'ibindi bihugu bitanu bitandukanye byo mu karere ka Asia Pacifique ari byo Australia, Ubuyapani, Singapore, Korea y'Epfo na Nouvelle-Zélande. Ibindi bihugu 8: Brazil, Ubudage, Ubuholandi, Malaysia, Philippines, Thailand, Timor-Leste na Papouasie-Nouvelle-Guinée barimo nk'indorerezi. Mu bigize iyi myitozo harimo ibyo kuyobora ingabo mu imirwano yo ku butaka no mu kirere bakoresheje amasasu nyakuri y'intambara, gushakisha no gutabara abazimira mu mirwano, gusana ibikoresho byangirika mu ntambara, kugemurira ingabo ziri ku rugamba, gukumira no kurwanya ibitero byo mu ikoranabuhanga. Imyitozo ya gisirikare hagati ya Leta Zunze za Amerika na Indonesia ya mbere na mbere yabaye mu 2007. Ishaka kunyura bikamyo yariri imbere yayo igenda yaguka, ibihugu biyijyamo bikagenda byiyongera. Ni mu gihe ubuyoborwa na AFC bavuga ko yagiranye amasezerano Ubushinwa kandi buhora bushyamiranye na Amerika ko bwagiranye amasezerano ubucuruzi mu karere ubutegetsi bwa Kinshasa y'Ubushinwa bw'Amajyepfo. Murakoze Eugene Mukankumu. AF yahakanye Toma Kamilindi kuri ayo makuru avuga hirya no hino ku isi. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Aderesi yacu ni VOA Radio Yacu. Amasezerano y'Iwanyu mu ntara 23 muri teritwari ya Rutushuru ikaraswaho. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Mu Rwanda haravugwa ishimutwa ry'uwitwa Francisco Saveri Mutuyemungu wari usanzwe atuye ku Kimironko mu mujyi wa Kigali. Umuryango we urasaba inzego zibishinzwe kuwufasha kumenya irengero rye. Inkuru irambuye Eric Bagirugusha. Amakuru y'ibura rya bwana Francisco Saveri Mutuyemungu ijwi rya Amerika yatangiye ya Kongo mu mujyi wa Goma na Nyiragongo. Abaturage bavuga ko nta juru rya hadapfuye abantu bikozwe n'abantu bitwaje ku manywa y'ihangu mu masaha ya saa 4 za mu gitondo. Umugore we Beata Musengimana akavuga ko bamufashe bamusanze ikabuga intwaro batandukanye bagashinja abagize umutwe wa imodoka atwita ngo ni tractor. Polisi yo mu gihugu cya kazi ikabuga ariko atahinya Gatovu mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo. Madamu Musengimana avuga ko abo bantu bamutwariye umugabo bamubwiraga ko yari amaze iminsi avugana n'undi mugabo ku makuru y'umugore wari umaze iminsi yibwe. Gitangaza Musengimana agasobanura ko umugabo we abamufashe cyangwa bamufatishije batigeze bamushyira uwo mugore bavuga ko yibwe. Asobanura ko kuva ubwo atazi irengero ry'umugabo we yabwiye ijwi rya Amerika ko ari mu gihirahiro. Ngo bamaze kumujyana iyo saha ya saa 4 ku kazi baramutegereza baramubura, barangije bigeze nko mu masaa 10 barampamagara. Abo bakoranaga bambwira bati se telefoni yigeze kuvugisha ko twamubuze. Noneho ndababwira nti nanjye kugeza iyi saha mberuka kuvugana nabo mu masaa 3 ariko ndikuyicishamo telefone ntitemo. Bati rero twamubuze, bambwira uko byagenze. Ubwo nahise mpaguruka ndagenda tujya kuri RIB ya Masaka turamubura, tujya kuri RIB y'Ikabuga turamubura, Remera turamubura, tugiye Kimironko naho turamubura, Bwarakenge Gikondo umuntu ndamubura, ngana Kicukiro ndamubura. Ubwo nafashe gahunda yo kujya gutanga
ikirego kuri ribu na n'isaha ubu mvuyeyo bambwira yuko bataramubona. Kubwo uyu mubyeyi uvuga ko umugabo we nta kindi yakekwagaho agasanga kibaye kinahari abamutwaye bagombye kukimugaragariza binyuze mu nzira z'ubutabera. Nta na gitoya bigeze bamushinja, banamushinjije bamujyana muri gereza tukamubona, ariko nta kintu namba nigeze numva bamushinja kuko yari amaze nk'amezi nk'atatu ahakorera kandi ataha mu rugo. Ubwo rero nkaba nashatse nimero zanyu ndavuga ngo mbamenyeshe murebe uburyo mwamfasha, wenda bikaba ngombwa ko uwo muntu aho yari yazaboneka kuko nta hantu na hamwe ndi kumubona. N'ubu nari mvuyeyo mvuga ngo ndebe ko wenda hari icyo baba barabonye bakaba baramenya aho ari, ntambwira ngo iyo bahamenya baba barampamagaye. Rero nyine urumva byaranshobeye, nayo uwo muntu ahantu namushakishiriza. Ijwi rya Amerika ryanavuganye na Bwana Simoni Bikorimana ariwe wakoreshaga Mutuyemungu. Uyu avuga ko yamukoreshaga nk'umufundi uzi kubaka ariko ko nta kindi cye yarazi. Yaduhamirije ko bamutwariye umufundi adahari. Umunsi nza bamutwara naratashe nijoro barangira ngo umufundi wanjye bamutwaye, ariko ngo abandi bakozi bakoranaga bahamagara abo bene wabo baziranye n'umugore we ajya gushakisha, ariko ntabwo nongeye kumenya uko bimeze ubu ngubu, niba yabonetse cyangwa ataraboneka. Gusa nari ntegereje ko wenda yaza kunyishyuza amafaranga yaragejejemo, kuko nk'ubu ngubu namaze gufata n'undoro ndabona imvura yaguye. Nuko mbizi ntaho biyabukira, ntabwo nongeye gukora suje. Ijwi rya Amerika ryashatse umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ntibyadukundira. Kuva ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere kugeza ubwo dutangaza iyi nkuru, Bwana Thierry Murangira ntiyitabye telefone ye ngendanwa, ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje ubwo twateguraga iyi nkuru. Telefone yahawe n'umuryango wa Mutuyemungu uvuga ko bamutwaranye twayihamagaraga tukumva itakiri ku murongo. Amakuru Ijwi rya Amerika ryamenye aremeza ko mu bubakanaga na Mutuyemungu ntawabashije gufata plaque z'iyo modoka yamutwaye. Ku miryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu si rimwe si kabiri abantu babura babo bikarangira bagaragaye ko bafitwe n'inzego z'umutekano mu Rwanda. Umuryango Human Rights Watch ufite icyicaro cyawo muri Amerika wakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda ko bunyereza abantu mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ni ingingo u Rwanda rwamaganiye kure igihe cyose yazamuwe. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Mu Burundi haravugwa ibura ry'amazi mu makaritiye atandukanye mu murwa mukuru ubukungu Bujumbura. Makaritiye amwe abahatuye bashobora kumara amezi 3 batabona amazi, abandi bakajya kuyashaka kure. Inkuru Ijwi rya Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye. Turicara hari abantu benshi, turicara tugasaba. Bano bana bafise imyaka iri hagati y'5 n'6 duhuriye muri quartier Taba ya zone Gihosha bagiye kuvoma. Mu mabarabara y'amakaritiye atari make y'igisagara ca Bujumbura hanyuragiranwa bikoreye amabido, indobo n'ibindi, abasunika amakinga, abapakiye amazi hamwe n'abakoresheje ivyuma binini basunika byuzuye ibivomesho. Bamwe bavuye kuvoma, abandi bariko bazunguruka barondera aho baronka amazi. Ku mabombo rusangi arenga 10 twaciye ko mu gisagara cose aheshi uko ni kusanga byifashe hagati y'abana biboneka ko bakiri bato cyane, imiyabaga, abagore n'abagabo bose baje kuvoma. Regis Irakoze ni umusore afise imyaka 17 akora mu nzu y'uburiro. Duhuriye kwibarabara ry'umunani muri zone Cibitoke afise amabido 2 mu minwe agiye kurondera amazi. Nayo uyu mugabo afise imyaka irenga 35 apakiye amabido 7 kwikinga. Duhuriye kwibarabara rya 5 mu Cibitoke nyene. Bose bavuga ko batorohewe n'ikibazo c'ikena ry'amazi riri mu gisagara. Iba muri katiye Cibitoke mugombe kuva amazi ku mutaku. Twahuriye n'abantu benshi akabimishwa nk'umujene yahigiye hano habi nagiye mu Cibitoke hepfo nkamirako hama canja kumutakura ndasanga imvu ziragenda nko nkumvuye nkaho kuri duze ngiye nkariya kuri biti kwiriko yaronde. Bano bapfasoni bo tubasanze mu mihana yabo muri quartier Mirango ya mbere ya zone Kamenge no ku matafari muri zone Gihosha ya komine Ntahangwa. Bose umwiheburo ni wose ku kibazo c'amazi. Ngaha tukunze kwifashisha nyabagere nayo
irimwo umwanda usaba ko boduha amazi ku rugezo no kuri rukwiriye. Amazi ku matafari ni ingorane n'ikibazo, ukwezi amezi abiri ata amazi tubona, amezi atatu arahera tutarosa amazi, koresha Nyabagera nayo ni bwa bucafu nyene. Uyu mufasoni wo mu Buterere dusanze ariko aramesuza amazi asa n'icatsi kibisi, hamwe na mugenzi we barasaba kugarukirwa kuko uburyo bwotunze umuryango busigaye bumagwa n'amazi, bagahitamo gukoresha ayo babonye. Nukuri ikibazo c'amazi ni hatari, nka twebwe twashoboye nko kuva kuhiga ubuzima ukabura n'amazi woga, aya nayadashe mu mugazo niyo nayadashe, ntubu kimesa ntubu coga kugira bagushikanire ngaho ibido utanga inoti ya 2 canke 2.5. Aho ugeze hose imyidogo ku mazi usanga ari yose. Uyu mugabo afise imyaka irenga 40 wo muri quartier Nyabagere, tumusanze atamariye abariko bavoma amazi y'uruzi Nyabagere. Kubwiwe ngo natahura ukuntu leta yitaho kuvura ibiza gusumba kubikinga. Murabe abanyagihugu bari hajya bariko baravoma amazi y'ibiziba, deje wa Regideso abone yuko koko abanyagihugu bagowe muri iki gisagara cya Bujumbura mu kubura amazi, kuko naho nyene batabigize ni cya kibazo nyene leta izokwama ihura naco mu gukoresha uburyo bwinshi mu kuvura indwara z'ivyaduka aho uko boturungikira amazi. Muri zone Muhanaho ngo ntiborohewe n'ubuzima barimwo, hari ibyankenerwa mu buzima no ku mubiri w'umuntu bariko baribagira kuko atakundi bogira. Hamwe turaziheba tukaja gusaba indaharo abafise toilette zo hanze, ntitworonka amazi bido ya 2000 dukoresha muri toilette zo mu nzu. Urashobora kumara 2 semaines utoga, mwijoro naho ugacaho passport. Bido y'amazi meza ubu uca wibaza yatanganika ni 2000 meza yo kunwa nayo ubu yafise ngira yo kubwira ngira 5000 canke bitabine uca wibaza. Nukuri tusaba ko bodufasha ku kintu cy'amazi, nukuri biraturiye. Kuri uwo mwiheburo w'abanyagihugu mw'ishamwe Regideso rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba nta muti babona. Dr Engineer Jean Albert Manigomba umuyobozi mukuru wa Regideso avuga ko amapompo atanga amazi ashaje cane, ahari hagenewe gukora ipompo 6 ubu hakora 3 gusa, nazo zigatanga ayadakwiye ari musi y'nusu yayo zitanga. Nahavuga ko ivyuma byo gufasha gusubiriza ivyononekaye no kubaka hashasha byashitse, nawe ntabona umuturama kwikena ry'amazi mu gisagara ca Bujumbura. Kuvuga ngo abene gihugu bo kwizera ko kibazo cy'amazi giye gutora umuti burundu mu myaka ingahe, ico ni kibazo gigoye kwishura cyane kugira ngo ikibazo cy'amazi gitorege inyishu burundu ahi Bujumbura. Nuko tugira station de pompage nininya, cyo nobwira abene gihugu nuko tuko turakoresha ka vyose tugwane avec ibikoresho vyaje hazoba karusho. Mugabo burundu ngo ndababwire ngo n'umwaka uyu ngo nameza ya oya no wandiko ndabesha. Mu bushikiranganje bw'amasoko ntangaguvu ubutari n'agataka, uku ni ku mushikiranganje Ibrahim Wizeye abona ikibazo c'ikena ry'amazi mu gisagara ca Bujumbura. Ariko uyu munsi abene igihugu bagiye ku kivi barubaka cyane ku buryo bubatse amakartier menshi cyane, twe tujeje amazi nta nguvu zagiye ntizakurikiye nkuko abene igihugu bakoze kugira ngo bubake amakartier. Kuri uko gusamara kw'abajejwe gutunganya igisata c'amazi, Gaspari Kubako umuhinga mu bijanye n'inyubako asaba ababijejwe kwemera ko bananiwe bakikora ku babishoboye. Abantu baragwirirana n'ivyo, mbega bagwirirana ku rugero uruwe kugira uvuga yuko udashobora guha amazi abantu. Hohinduka ubuhinga bwo gukora mu bushikiranganje bujejwe amasoko ndangaguvu. Cya kabiri hoba kwikora ku bahinga bo hanze, naho hoba ari kungurane bo bikora. Amakenga ni menshi ku banyagisagara ca Bujumbura ku buzima bwabo no ku kibazo cyo kwirinda indwara y'akaranda k'inkende isaba isuku kandi iri kiraranda gata. Nayo bo mu masoko bavuga ko atakundi bogira mu gihe no mu mihana yabo babona ko iby'amazi bisa n'ibyananiranye. Urakoze Thierry Vendayishimiye, mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Tanzania abarundi bagera kuri 70 bakiriwe mu nkambi ya Nduta bari muri gereza nkuru ya komine Kibondo, bafungiwe impamvu zitandukanye zirimo ubujura n'ubugizi bwa nabi. Ni inkuru ya James Jovine. Bamwe muri izo mpunzi bafashwe n'igipolisi cyo muri komine Kibondo bagirizwa guhungabanya umutekano mu nkambi no mu baturanyi, ubusuma, injyane z'abubakanye no gusohoka inkambi mu gihe bitemewe n'amategeko. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere, umuyobozi mukuru w'igipolisi muri
komine Kibondo ACP Michael Komwe yashimangiye ko benshi muri izo mpunzi bafashwe mu isakwa ry'abagizi ba nabi. Kwa tunafanya misako ambayo ni ya kushtukiza katika maeneo mbalimbali. Mu kiringo c'ukwezi kumwe gushize twarakoze isakwa z'abagizi ba nabi zitandukanye, zimwe twazikoze giturumbuka mu nkambi no mu baturanyi. Tubikora twisunze amategeko kandi mu ntumbero yo kubungabunga umutekano. Muri ico gikorwa twarafashe abantu barenga 90. Abo mu nkambi ya Nduta twafashe abantu 73. Turakora amatohoza, abo dusanganya amakosa baca bajanwa kuri sentare, abandi tukabasubiza mu nkambi. Hari n'abandi babiri twasubije mu gihugu cyabo cy'u Burundi, n'abanyarwanda 3 twasanze mu gihugu cya Tanzania mu nzira zitemewe n'amategeko, twarabashikirije mu gihugu cyabo. Ambao Warundi 2 tuliwarudisha kwao, Abanyarwanda 3 pia nao tuliwarudisha kwao. Muri ico kiganiro ACP Michael yavuze ko benshi muri izo mpunzi bafunzwe iby'agateganyo mu gihe bazoca bajanwa gucibwa imanza muri sentare ya komine Kibondo. Muri bo abagabo ni 70, abakenyezi ni 3 gusa, bose bari munsi y'imyaka 45 y'amavuko. Yashimangiye ko polisi ya komine Kibondo yafashe iyo ngingo yo gukora isakwa ry'abagizi ba nabi nyuma y'ikibazo cy'umutekano muke w'amayibonekeje mu nkambi ya Nduta hamwe no mu baturanyi, hanyuma bikagira ingaruka mbi mu miryango. Gusa umubabaro ni mwinshi kuri bamwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta, mu gihe kenshi abafungwa bahohoterwa bakanyagwa ibintu n'amafaranga basanganwa. Ikindi bavuga ko abasigara mu nkambi ata makuru baronka akwiye mu bijyanye n'impunzi zijyanwa gufungwa mu busho butandukanye mu ntara ya Kigoma. Urashobora kurenga inkambi gusa ukijabuka ujya mwonga bita Ndorobo ukabura fashwe, mugabo ako kubaza ikintu na kimwe bagira ko bagukubita, batanakubajije bakuruhukiriza hehe mu gasho. Baganda dushitse mu nzira baradufata ngo muri abarundi, baradukubita ati ngaha nta barundi bemerewe kugira gusohoka inkambi, ngo abarundi mugume mu nkambi nyene. Baratubwira ati none mwebwe timuva mu nkambi kubera iki? Ngo hiyo ntibapokeza. Nazo tuvuga ati baradupokeza mugani badupokeza bidakwiye. Turahafise impungenge cyane kandi ubwoba buriho bwishi cyane, kuko turaryama tukaza twumva akugi karamijutse, umugabo wawe bakamutwara, bamutwaye ntumenya ngo bamutwaye hehe. Mu gitondo ugiye kuyikora ku bajejwe inzego baraguhakanira ko ata muntu baherutse kuza gutora mu iyo zone n'iyo village ko atayo bazi. Ibibazo by'impunzi byo kwagirizwa amakosa, gufungwa, kubirirwa irengero no kwicwa byama byabaye hafi buri gihe mu nkambi za Nduta na Nyarugusu minsi yose, gutyo bigatera umutima uhagaze abakenyezi mu gihe atamahoro bagira mu mutima. Hari n'umugabo nk'ubu namwe ndabo afise n'ibikomere, bamufatiye hiyo baramurekura bamucimba 50, bari babiri bo baca 65. Uwundi mugabo baciye ko acaraza arabigurana ino barabashira. Urumva rano kuri twege sinzi ngene tugiye kubaho. Induta twebwe ngaha inkambi Induta abagabo ni benshi bamaze guherera inyuma y'ikambi bagiye kurondera indya kugira ngo bafashe umuryango. Mu bitigiri bitangwa n'igipolisi mu ntara ya Kigoma, hafi impunzi 95 barafungwa uko umwaka utashe, bazizwa hanini kubangamira umutekano mu nkambi no mu nkengero zazo. Kuva mu gihugu ca Tanzania, James Jovini kubwijwi rya Amerika. Mu burasirazuba bwo hagati hakomeje gututumba umwuka mubi kuva Iran itangaje ko yifuza kwihorera nyuma yishwa ry'umuyobozi wa politiki w'umutwe wa Hamas Ismail Haniyeh mu kwezi gushize wiciwe i Tehran. Ibintu biragana he? Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Ildefonse Lumumba ukurikiranira hafi politiki mpuzamahanga ari i Bujumbura mu Burundi. Bigiye koroha kuko muri izo mpande zose Israel n'abayishigikiye, Hezbollah, Hamas na Iran bashigikiye, kumbure n'ibindi bihugu by'abarabu bashigikiye, bose sindiko ndabona bariko barumvikana canke ngo bave kwizima. Bashaka ko icyo kibazo kitorerwa inyishu biciye mu bintu by'intambara. Rero birashoboka cyane ko iyo ntambara ishobora kwinjirwamo n'ibindi bihugu, kandi ibindi bihugu ntibyayinjiramwo. Abanyamerika ntibashobora guheba n'abariye ba Israel cyane, ntibashobora guheba Israel, kumbure n'ibindi bihugu. Ndiko ndibaza umunsi abarusiya canke abashinwa bagiye ku ruhande rwa Iran, nibaza ko ibintu bitazokoroha
ishobora kuba indwano yotandukira n'ibindi bihugu byinshi. Imbere yaho abakurikiranira hafi ivyerekeye politike n'igisirikare babona ko Israel ifise inguvu zihagije zo gushobora kwivuna umwansi atarayitera. Yamara Iran ikaba yatangaje ko ivyo bitakiri uko byibonekeza imbere yako ubu naho Israel yivuna ibitero biza byashitse ku butaka bwayo. Ni kihe cyahindutse ku vyerekeye izo nguvu hagati y'izo mpande muri ako karere? Eje nibaza ko ibihugu nka Iran byateye imbere mu bintu by'ibikoresho by'igisirikare. Nicyo gituma ubona rero nimba Hezbollah ifashijwe na Iran ishobora gutera ibitero bigashika ku butaka bwa Israel, ni ukuvuga ko ibyo bavuga ari ukuri. Izi mpande zose haba umugwi Hezbollah haba na Iran eka na Israel, izo mpande ziravuga ko zizogerageza kwivuna no kwishura zitewe mugabo zizogerageza gutuma ingwano itarenga urugero ngo ibe ingwano ikomeye cyane mushaka kugira inkurikizi zikomeye cyane mu karere kose ko museko bwo hagati y'isi. Mwibaza mu vyerekeye impande zishamiranye ziriko zitana mu mitwe ko uwo murongo ntarengwa ko ushobora kubahirizwa canke birashobora gushika ibintu bikarenga bikaba urudubi? Je nibaza ko aho ni imvugo yo guhendana mu buryo bwa politike, kuko nyimba hari intambara no kuraba ati mbega iyi ntambara Iran iri kwirashigikira Palestine, abapalestiniye bafata intara zabo ko Israel yari intara ya Palestine niko bavuga. Rero urumva ico barondera, nyimba ya Palestine igumigwana iri kwirarondera gusubirana intara zabo, none wibaza ko Israel izorera amaboko? Israel nayo burya intara zabo ivuga ko itarazisubirana, nabo mu mugambi bafise. Hariho n'izindi ntara nyinshi za Jordani, za Syria bavuga ko ari intara zabo za kera, turetse zijya ntara na Cisjordani na Bando Gaza, hariho n'izindi ntara barondera. Izo mpande zishamiranye muri ako karere zirafise ibihugu by'ibihangange zishigikiye. Mbona uruhara rw'ivyo bihugu by'ibihangange kugira ibintu ntibiyanzare ruzobura ubuhe muri ivyo muri ko muravuga ko hashobora kwaduka intambara ikomeye ishobora kugira inkurikizi zikomeye cyane? Reka dufate nk'igihugu gikomeye nka Amerika ishaka kubandanya ifise ibyo bita ubutegetsi cyane kuganza isi ikoresheje kumbure inguvu. Rero Israel nicyo gihugu cabo bashize hariya muri kariya karere kugira ngo kirabe gicungera inyungu z'abanyamerika, kumbura ibindi bihugu bitumvikana na Amerika canke birabana ribi na Amerika kugira nibize biduge. Ariko Iran yatanguye kuduga cyane, tukiwe n'Abarusiya. Urabona ibihugu bya BRICS biriko biriyubaka, ibihugu byinshi bizokwinjiramwo. Nibaza ko Amerika ishobora kuzogira ibibazo, mugabo ubu nicyo gihe abanyamerika bariko barondera gusambura inguvu z'ibindi bihugu batavuga rumwe ziriko ziriyubaka. Nicyo gikorwa bariko barakora. Bazobishobora canke ntibazobishobora? Reka turindire turaba. Ndabashimiye. Murakoze namwe. Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi, iminsi iteka inzovu mu rwabya. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.